wiyemera ku bantu kubera icubahiro Yesu yaguha ukagenda wagaye, ukagenda uratera ibituga abantu, uwo muhuka mukubita inkokora, ukagenda uragombagura abantu inkokora. Mwene data ca bugufi usenge. Imana vyarayibabaje. Imana yaraguhaye icubahiro, ariko uyu munsi urangije uribagira ko ari Imana yagushize aho uri, uribagira ko ari Imana yaguteretse aho uri. None waravyibagiye, ariko ndagufitiye inkuru nziza. Haleluya! Ndagufitiye inkuru nziza kuri uyu munsi. Yesu aracara umunyembabazi, Yesu aracuza imbabazi kuri wewe wemeye kwakira izo mbabazi, kuri wewe wemeye guca bugufi. Yesu aracagira gute? Aracara umunyembabazi. Duce bugufi rero kugira ngo Yesu atubabarire. Ega nahato kubabarira mwene data. Haleluya! Imana ishimwe. Nkunda amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwaruka muri kiriya gice ca 18 uhereye ku murongo w'9. Hari inkuru z'abagabo babiri bagiye gusenga. Umwe ngo yari Imana yacu nirihabwa icubahiro. Munyemerere ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Hanyuma dushima Imana data wa twese nyina amahoro itwemereye kuri uyu munsi, katwemera ko twongera kugaruka hano kugira ngo tukomeze kuganira ku majambo y'Imana. Yesu akomeze kubahezagira. Hanyuma nubwo bisa nkaho nje hano, bisa nkaho umugoroba ugeze, muranyihanganira. Murabona ko aya mashusho ntabwo nyene ameze neza, muratwihanganira rero kuri iyo mpamvu, ariko nizera ko ivyo nza kuvuga muza kuvyumva, kandi nizera ko Yesu aza gukora ibitangaza muri twebwe. Imana ishimwe. Mbahaye kaze rero, ni kuri My Family Niyo Nkuru TV. Nizere ko mukomeje kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kuri uyu munsi urashobora kwibaza tuje kuvuga kuki, nibiki uzanye, utuzaniye iki kuri uyu munsi? Imana ishimwe. Kuri uyu munsi nzanye ijambo rikubwira ngo guca bugufi ni byiza, kuko guca bugufi biratunga umuntu. Ndakuzanira ijambo rikuvuga ngo guca bugufi biratunga iki? Umuntu. Ntabwo nibaza kuza kuntahura neza, ariko reka mvuge ngo guca bugufi biratunga umuntu. Ngurumunyacubahiro nivyo, kandi wagira ubuntu na Yesu. Yesu yakugiriye ubuntu araguha icubahiro. Yesu yarakugiriye ubuntu arakuzamura gushira ku rundi rwego. Yesu yarakugiriye ubuntu aguha icubahiro. Urabizi nawe, usubiza amaso inyuma, iyo wahoze, urabe witegereze aho waruri, aho wavukiye, abo muvukana, abo mwakuranye, abo mwiganye. Witegereze wewe urabe uyu munsi nyene bimeze, kandi koko Yesu yagize neza aguha icubahiro. Ushobora kuvuga uti Yesu twahuriye hehe? Jewe ntitwigeze duhura na Yesu. Icubahiro nije nacirondereye kuko nashizemo umwete mu kwiga. Ushobora kuba warize, cyangwa ukavuga uti nashizemo umwete mu gukora, hama ico cubahiro ndakironka. Ariko mwene data nshuti yanje w'umusaraba, haleluya, wewe uvuga ngo wewe Yesu ntaho mwahuriye aguha ico cubahiro, ukumva ko ivyo ufise canke ivyo ugezeho ari ubwenge bwawe, ari imbaraga zawe, uribeshe. Amen. Reka mbanze ndakwinginge gatoyi, nyemerera ubanze ugende ukore sabone kuri we telefone iri mu Gifaransa. Ariko nimba telefone yawe iri mu Congereza, uza gusanga handitse ko subscribe, hanyuma ukwande no ukazogera kugira ngo dushize ko video izahore igushikira. Ni My Family Niyo Nkuru TV nk'ibisanzwe, ndongeye kubaha kaze kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Dusoma amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana aboneka mu gitabo ca Yona. Imana ishimwe. Imana idufashe cyane. Amajambo y'Imana aboneka mu gitabo ca Yona niyo tugiye gusangirira hamwe kuri uyu munsi. Ndakwibutse navuze ngo nzanye ijambo rikubwira ngo guca bugufi biragira gute? Biratunga. Guca bugufi biragira gute? Biratunga umuntu. Haleluya. Guca bugufi biratunga umuntu. Reka dusoma amajambo y'Imana aboneka mu gitabo ca Yona. Ni mu gice ca 3, ndahera ku murongo wa mbere ndaza kugeza kuri uriya murongo w'10. Mbahaye kaze rero. Imana ishimwe. Haravuga ngo, umutwe w'amajambo uravuga ngo
Yona aburira abininewe baca barihana. Ndasubiramo, Yona aburira abantu bininewe bagira gute, baca barihana. Aha, haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yona ubugira kabiri, riramubarira riti va hasi uje ininewe, ca gisagara kinini, ukiburire imburi nzokubwira. Nuko Yona ava hasi aja ininewe nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuze, kandi Ninewe cari igisagara kinini yacagahebuza kugikikuza gwari urugendo rw'imisi ingahe? 3. Yona atangura kuja mu gisagara, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arasemera ati hasigaye imisi 40. Ninewe hakagira gute? Hakakomvomvogwa. Haleluya, Imana ishimwe, hagakomvomvogwa. 5 haravuga ngo maze abantu bininewe bemera Imana, bashinga ngo habeho kwisonzesha, baca bambara amagunira, uhereye kuhambaye ukagira gute, ugashitsa kuri hehe? Kuri Nyarucari. Ugashitsa kuri Nyarucari. 6 haravuga ngo inkuru zishikira ku mwami, canke zishikira kuri perezida, canke zishikira ku mushinga amateka, canke zishikira buramatari, canke zishikira umushikiranganji kanaka, umushikiranganji runaka. Inkuru zishika ku mwami wininewe, ahaguruka ku ntebe yiwe, yiyambura imyambaro yiwe, yambara igunira, yicara mu munyota, agera ko bamamaza ininewe icagezwe cande c'uwo mwami n'icabaganwa biwe, canke c'abashikiranganji basi, tuvuga uko nguko, ngo ntihagire umuntu agira ico atamira n'ibitunzwe nuko by'amasho n'imikuku, ntihagire ico bijya canke amazi binwa. Murambabarira, ariko abantu bambare amagunira n'ibitunzwe, babiyafuke, baheze bambaze Imana bakobeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira yiwe mbi, bareke n'umuryano uri muri bo. Nta ubizi kumbura Imana yohindukira ikigarura, ikareka iki. Haleluya, ikareka uburake bwayo bw'inkazi, ntitugire gute, ntiduhone. 10 havuga ngo maze Imana ibona ibikorwa byabo, ingene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, nuko Imana irigarura ngo ntibateze ibyago yagize gute, yabagereye ntiyabibateza. Imana yacu nidufashe cyane. Nayo majambo tugiye kuganirako. Haleluya, amen. Guca bugufi bigira gute? Biratunga umuntu. Mwene data, nshuti yanje y'umusaraba, ico ndagusaba, ico ndakwingingira, nuko ukwiye guca bugufi. Kubera iki? Imana idufasha cyane, ukwishira hejuru nivyo vyatumye Satani akorogwa mwijuru. Kubera iki? Satani yari umumarayika mu vy'ukuri, ajejwe igikorwa cyo guhimbaza mwijuru. Hanyuma kubera yabona afise ibindi abamarayika badafise, atangura kwihayagiza, yishimagiza. Nimba mubona uyu munsi muri bino bihugu byacu haba amakudeta yo gukubita amakudeta abategetsi, nimugire ngo nibishasha, ngo ntibifise aho bikomoka. Bikomoka kuri Satani umwe yakorogwa, kubera niwe yabitanguye mwijuru, ngo yafashe yiyegereza igice c'abamarayika, abagira inama, ababwira amakuru, ababwira ivyo yipfuza, ko agomba gukubita kudeta Imana. Nabo ngo baravyemera, baramushigikira, ariko birangira vyase, kuko ntibari gushobora gukubita kudeta Imana. Ntimubone rero ibi vy'amakudeta ngo Satani aba yabatumye ngo genda mugerageze murabe. Je vyarananiye, ariko mwege mushobora kugira gute kubishobora. Ariko reka ndakubwire, ababishobora nuko baba basanze muri ico gihe hatari ugusenga kw'abarongozi, canke Imana yabakuye ko amaboko, kuko nivyo birashoboka. Imana yo yagukuye ko amaboko tayari. Nkunda no kubwira abantu, ni wa muntu we witonde kuzavuga leta nabi, witonde kuzavuga ubutegetsi buri muri ico gihe nabi. Kubera iki? Urashobora kuzosanga uri kurakora mu jisho ry'Imana. Mwibuka amajambo Dawidi yavuze igihe Sawuli yari karamuhiga, hama abasirikare bakamubwira ati yewe ngujya umwe ari karaguhiga, Imana yamukugabije, genda umukate izosi. Dawidi aravuga ngo vyoshoboka gute ko jewe shobora kuvisha amaraso y'umuntu Imana yagize gute, yasize. Sinzi ahantu kubasha kunyumva. Umuntu Imana yagize gute, yasize amavuta. Ivyo bintu jewe nobishobora gute, nobikora gute? Umuntu Imana yasize amavuta, jewe nobishobora, novyubahuka? Dawidi avuga ngo ivyo ntibikabe.
rero abantu bavuga amareta, Imana iremera ko leta mbi iba mu gihugu ikayobora abantu kandi ikabatwaza igitugu, ariko ari Imana yabishatse kugira ngo abantu bige canke bace bugufi bemerera Imana ibayobore. Murabizi igihe Abisirayeli bari babwiye Samweli ngo turagomba natwe kwironkera umwami kugira ngo atuyobore, Imana yarabwiye Samweli ngo ewe Samweli genda ubemere ivyo bagusavye, ariko ubabwire ko uyu mwami bariko barasaba azobatwaza igitugu, abazobona amakuba, bazobona ibyago. Rero Imana iracavyemera ko habaho leta zitwaza igitugu abo ziyoboye, ariko Imana ikavyemera kuko Imana igihe itavyemeye irabakura ikimika abandi, kuko Imana niyo yimika, nta butegetsi rero nta burongozi butava kuwiteka. Mwabantu mwe mubimenye. Noneho ntibinemewe yuko umukristo, umuntu yamenye Imana yivanga muri politike. Umuntu yamenye Imana, umukristo icakora no gusenga, asengera izo leta, kuko ijambo ry'Imana itubwira ngo igihugu nicaba amahoro natwe tuzaba amahoro. Tubona uburyo bwo gusenga, yani igihugu kitaba amahoro twege gusenga biratugora. Rero tugomba gusenga tukanasengera izo leta zacu. Yesu abaheza ingaruka kwijambo ry'Imana. Haleluya. Ndi kwijambo rivuga ngo guca bugufi birabasha gutunga umuntu. Ijambo ry'Imana dusomye, aba bantu bininewe, Yona aja kubaburira, amaze kubaburira arababwira ngo hasigaye imisi mike cyane, iki gisagara hasigaye imisi 40, iki gisagara cininewe kikakomvomvogwa, imisi 40 niyisigaye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aba bantu bininewe bumva inkuru, bumva yo makuru, bumva iyo mburi, maze ngo baremera. Haleluya. Baravyemera, bagira gute? Baca bugufi. Haleluya. Imana ishimwe. Baravyemera, bagira gute? Baca bugufi. Haleluya. Baca bugufi bemerera Imana ngo inkuru zigera na hehe no ku mwami. Ariko we urinde witwaza igitugu, witwaza ubuyobozi, witwaza icubahiro wahawe n'igihugu, ugaca ugaruka ukagomba kuvyimba, ugafata nabi ubwoko bw'Imana, ugafata nabi abantu Imana yaremye, kandi ukibagira ko Imana ejo canke hirya y'ejo ishobora kugushira hasi. Reka ndahubwira icubahiro ufise n'Imana yakiguhaye, nkuko bivuze nta kuyobora na kumwe kutava ku Mana. Uno musi nimbi uyoboye, ejo Imana ishobora kwimika abandi. Rero icubahiro cawe ntigatume usuzugura abandi, ntigitume ufata nabi abandi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye aba bantu bininewe bari barakoze ibyaha. Imana ishime ngo inkuru zibageraho, baca bugufi barihana. Ariko ahantu ushaka naha hantu y'umwami. Haleluya, haleluya. Aha hantu y'umwami ngo inkuru zamugezeho, amaze kuvyumva avuga ati turapfuye noneho birarangiye. Mbega umuyobozi akunda abantu, umuyobozi akunda barongoye, aravuga ati hako dupfa rero naranje nk'umwami muri kino gihugu. Muvyumve bimwe navuga, umuyobozi arategeka nk'Imana mu gihugu atwara. Mwari mubizi, nico ituma ngo nta buyobozi butava ku Mana. Imana idufasha, aca aratanga itegeko, aravuga ngo uhereye ku mukuru gushika kuri nyarucari, twese tugomba kwicara hasi tukambara amagunira kugira ngo dutakambira Imana. Mwumve ikintu yavuze, yaravuze ngo iyi Mana ivyo yagabibasha kubikora naho twosenga tugaca bugufi, ariko reka dusenge iyi misi 3 tutarya tutanwa ibitungano vyacu, ivyo dutunze navyo tubifuka amagunira, taco birya tanico atanamazi binyoye, kugira ngo turabe kw'Imana iki Imana yo mwijuru ibasha kugira gute kudukiza mwene data. Imana naho itadukiza ibyago yagabiye, ariko reka dusenge. Haleluya. Imana ishimwe. Ewe wagusenga, we gusenga ni kwiza, gusenga guhindura ibihe. Muririmbyi wa 49 aravuga ngo gusenga ni gukuru kandi kunshikana kuri data, ngo maze data akagira gute? Akankiza. Haleluya. Akankiza ibingoye. Dusenge. Wa muntu usenga urahiriwe. Ugusenga kubera iki? Ugusenga ni kwiza. Ndakwipfurije gusenga mw'izina rya Yesu. Erega umuntu asenga afise amahirwe 100%. Umuntu asenga afise ukubaho. Umuntu asenga bibasha kugorana, abasha guhura n'intambara, abasha guhura n'ibigeragezo, ariko data Imana yo mwijuru nyene amahoro ibasha kumugirira neza, ibintu bigahinduka. Maze ngo baca barasenga, bamaze gusenga ijambo ry'Imana mbega ryavuze ngo iki?
Imana idufashe cyane. Ku murongo w'icenda umwami yavuze ngo nta ubizi kumbura Imana yohindukira ikigarura, nta ubizi kuko ishobora no kudahinduka, ishobora no kutavyemera kutubabarira, ariko dusenge dusenge ikareka uburake bwayo bw'inkazi ntiduhane kubw'ivyaha twakoze, ariko dusenge duce bugufi. Haleluya mwene data, duce bugufi. Erega urabizi nawe ingene umaze igihe ugenda ugara wiyemera ku bantu kubera icubahiro Yesu yaguha, ukagenda wagaye, ukagenda uratera ibituga abantu, uwo muhuka mukubita inkokora, ukagenda uragombagura abantu inkokora. Mwene data, ca bugufi usenge. Imana vyarayibabaje, Imana yaraguhaye icubahiro, ariko uyu munsi urangije uribagira ko ari Imana yagushize aho uri, uribagira ko ari Imana yaguteretse aho uri, none waravyibagiye. Ariko ndagufitiye inkuru nziza. Haleluya, ndagufitiye inkuru nziza kuri uyu munsi. Yesu aracara umunyembabazi, Yesu aracuza imbabazi kuri wewe wemeye kwakira izo mbabazi, kuri wewe wemeye guca bugufi. Yesu aracagira gute? Aracara umunyembabazi. Duce bugufi rero kugira ngo Yesu atubabarire. Ega nahatokubabarira mwene data. Haleluya, Imana ishimwe. Nkunda amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwaruka muri kiriya gice ca 18 uhereye ku murongo w'icenda. Hari inkuru z'abagabo babiri bagiye gusenga, umwe ngo yari umufariza, undi yari umutoza kori. Bose ngo baja kugira gute? Baja gusenga. Ariko ngo umutoza kori atangura kwishimagiza, atangura kuvyimba kubwo umufarizayo umufarizayo atangura kuvyimba, atangura gukakama ngo ndagushima ko ntameze nk'abariya. Imana idufashe cyane. Ndagushima ko jewe nisonzesha, ndagushima ko jewe nsenga, ndagushima ko abo ni muri babanje senga ku isabato, ndagushima je nsenga kuwa Mungu. Mana ndagushima ko jewe nsenga kuwa gatanu, abadasenga kuwa gatanu. Aha, Imana idufashe. Nirinza kuvuga amadini, ariko muri babandi nyene usaba ariko bari hayagiza ngo bafise iminsi basenga, ngo abadasenga kuri iyo minsi. Ariko reka ndakubwiye, nta munsi numwe umuntu adakwiye gusenga, nta munsi numwe umuntu yosenga Imana ntimwumve. Umunsi wose ufashe ugasenga, Imana ibasha kukumva. Mvuga iki ndekeke wakavyara we, mvuga iki ndeke, ariko mbabarira mumbabarire. Munyihanganira kuntu mu mihogo nyene bigenze, ariko murihangana. Mvuga iki? Uwo mufarisa amaze kwihayagiza, Imana iramwitegereza ahiri mwijuru ryati tu mvi ruhande. Ariko ngo hari umutoza akora wundi ngo ahagaze kure, atagomba no kuraba mwijuru, ngo arishishitira, aravuga ngo mbabarira Mana kuko ndi umunyabyaha. Aca bugufi, aca bugufi. Mwene data, guca bugufi biratunga, guca bugufi biratunga umuntu. Umve, guca bugufi biratunga umuntu. Haleluya, guca bugufi ndasubiyemo biratunga umuntu mwene data. Umutoza kori, jambo ry'Imana rirambira ngo yamanutse agize gute? Atsindanishirijwe kubwo guca bugufi. Ataha atsindanishijwe kuko yaciye bugufi. Mwene data, ndakwifurije guca bugufi mu izina rya Yesu. Dusenge. Imana urakoze, Imana data rurema muremyi w'isi n'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndakuzamura icubahiro uri mwiza. Haleluya, ndasenze kuri uyu munsi wa none, ndasengeye buri wese. Haleluya, twigishe guca bugufi Mana, twigishe guca bugufi kuko tuvyumvise neza ko guca bugufi bitunga umuntu. Ndasenze ndakwinginga kugira ngo buri wese, haleluya, amenye ko guca bugufi bitunga umuntu. Mu izina rya Yesu, abariko barishira hejuru, abariko barikakisha, mu izina rya Yesu Kristo uduha umutima wo guca bugufi, uduha umutima wo gusenga, uduha umutima wo kwegera huri, kuko mwami ari wewe muvyeyi mwiza. Mu izina rya Yesu ndasengera rero ubwoko bwawe kuri uyu munsi, reka nyakubahira ijambo riherekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza, maze rigere kuri buri wese. Mu izina rya Yesu, yaba muto yaba mukuru, buri wese rimugereho, kuko nyakubahira ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijambo rimaze kubageraho, ngo uhereye ku muto no ku mukuru bose baca bugufi, barihana, barasenga. Ngo umwami ava ku ntebe y'ubwami, ngo yiyambara amagunira yisiga n'iminyota, arasenga.
haleluya, kuko yamenye neza ko kumira kucubahiro ataco vyomumarira, kuko yamenye neza ko kukumira kucubahiro ataco vyomufasha mu gihugu ciwe no mu barongoye. Ndasenze kugira ngo buri wese mwami, mw'izina rya Yesu imbaraga zawe zimugereho, maze uduhe gucira bugufi muri byose. Mw'izina rya Yesu, urakoze kuri Imana, urakoze kuri umuremyi, urakoze kuri umurengezi, niwakira ishimwe n'icubahiro, turagushimiye, tuguzamure amashimwe mw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana rurema, ukize imitima yacu, maze gukiza imitima, tugende ukize n'imibiri mw'izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze nyakubahwa Imana, abagwayi ndabasengeye, imbaraga zawe zibagereho, ubuntu bwawe n'imbabazi vyawe mwami bigere kuri buri wese, biciye mw'izina ryawe Kristo Yesu, mwana w'Imana nzima ishobora vyose, niho dusenze twizeye, amen. Mugira ibihe vyiza, Yesu akomeze kubagira neza, tuzosubira ubutaha, Imana nibitwemerera, Imana niyongera kuduha akanya, Yesu akomeze kubagirira neza kandi mwarahezagiwe, Yesu akomeze kubaba hafi muri byose. Shalom, shalom, amen.